Hari abakenyezi benshi bazi ko abo bubakanye aribo bategerezwa kurondera ibitunga umuryango, ariko siko biri. Akarorero ni umupfasoni twagendeye aba muri zone ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo kurangiza amashure yisumbuye, amaze kubura akazi ka leta, yarashoboye kwironderera igikorwa cyo mufasha guterera mu iterambere ry'urugo rwiwe. Murakoze cyane kutugendera. Nitwa Ingabire Justine, muri secondaire twari twakurikiranye igisata cya informatique de gestion. Ibyo twari twakurikiranye sivyo turimwo, ariko twahavuye twisumamwo turarondera ibyo dukora. Inyuma yo guheza amashuri maze kuronka diplome, kubera nari nize informatique de gestion nyene, ni gisata abantu baronka ubuzi butandukanye. Narirukanze ndarondera akazi ahantu henshi hatandukanye, ndadepoza, ndandika makete, ndasubira, ariko biranga. Maze kubona yuko byanse, ndavuga ati rero sinoguma nicaye ataco ndiko ndafasha mu rugo. Niho navuye nisumamwo ndondera umwuga niga, hari uyu wo kubarira. Narabiganiriye n'uwo twubakanye, ndamubwira ati je sinoguma nicaye kubera ubuzima bwo kwicara sibwo, nta nibyo nari gushobora. Turabiganiraho, ndamubaza ivyo nokora. Kudandaza naratanguje ndadandaza ubwa mbere birahomba, ndasubira n'ubwa kabiri biranka, ca ndabona yuko atari gisata ciwanje. Mu nyuma rero niho namwiganira, ndamubwira ati jereka nigiye kwiga gushona, kubera ngiye gusonesha baranzimba. Ndabona yuko arakazi katazobura ico kadufasha mu muryango. Mu nyuma nawe arabitahura, aramfasha, kubera ni ibintu bisaba n'uburyo butari buto cyane naho atari bunini gose. Aramfasha muri ubwo buryo, ndagenda ndiga, nigiye muri atelier, nigiye kuri tere, ntabwo nagiye mu ishuri. Nigiye kuri tere muri atelier y'abandi bantu b'abatayeri bashona. Ndavyigara n'umwete kubera nashaka udufaranga. Yego ntibyangoye cyane. Ivyo nivyo vyandimwo jewe, ubuzima bwo kwicara ntabwo nigeze nshima na gatoyi. Ntibigeze bunanjamwo. Nagumye ndondera ivyo nkora, burya n'igihe ntari bwatangurira ivyo gushona, hari ibindi nagiyemo gusa nuko vyanse. Abandi bakenyezi ico nobahanura nuko bogerageza nabo bakarondera ico bakora, kubera ibi si twese twosha tuja muri ibi. Nimba ari uraba twadandaza akadandaza, nimba ari uja mu wundi mwuga akawujamwo, akaraba ico aterereye mu muryango, kuko birafasha. N'umushinga nahe nawe ararema, avuga ati umukenyezi wanje nihabura akantu kumbure gatoyi mu rugo, nawe araterera agashiremwo. Amatara kumbure konteri niyatangura kujwira, aragura amayinite ashiremwo turarahabona. Nimba hari umunyu ubuze mu rugo, ataraza kugura, dufungure. Nimba ari umwana akeneye agacayi, ataragura agasukari, ibintu nk'ivyo agafasha mu muryango. Nico nobahanura rero, yuko borondera akantu bakora, bakiyungunganya, bakungunganya umuryango. Nk'igitangura carangoye gose, carambangamiye, ndagwariramwo no malariya. Biragoye gukanyaga imashini, byarambangamiye. Ndamara indwi ya mbere, ariko mu ndwi ya kabiri nari namaze kubimenyera, kubera ndibuka yuko impuzu ya mbere natanguye kuyishona maze ukwezi kumwe. Ndayishona, ndayiheza, ataco barankosoye gatoya bigisha banyigishije, ariko nari nagerageje kabisa. Yego, n'abandi no batera intege,
bakacijukira kuko n'umwuga mwiza. Ntambamye mpura nazo nizijanye n'ibikoresho kubera ngaha murabona yuko mfise imashini imwe iyi yitwa ordinaire niyo mfise yonyene. Ntambamye mpura nazo rero ni nk'iyo umuntu usanga aje gutora impuzu hari ivyo ngenda gukoresha ahandi ku bandi ugasanga ndagiye ugasanga nk'amatara yacitse ntibikunde yuko babinkorera kubera bikoreshwa umuyaga nkuba ugaca usanga ndiko ndacereza umuntu gatoyi canke agashika agasanga siho ndi gato nasimvye gukoresha ivyo bindi nkoresha ahandi. Nayo ubundi bwobwo ni sawa ibindi bigenda neza turashima. Nta muntu mpenda naho bigorana gatoyi ndakubwira ati biragoranye gatoyi tugahindura isaha canke tugahindura umunsi. Nayo ahandi ho nta muntu njuragiza ndamubwira turaza uyu munsi akaza agasanga n'impuzu sindayikataho ya ivyo ntavyo ngira kweri. Naho musanze ndiko nkorera ngaha ntabwo nzoguma nkorera ngaha. Ndafise umugambi wo kuzokunguruza nkagira atelier ngashirako na pancarte. Atelier yanje rero izoba yitwa Atelier de Couture la Confiance. Ego ubwizigirwa kuvuga yuko atavyo kubesha umukiriya, atavyo gucereza umuntu canke kumusivya urubanza. Rero abo bacereza abantu ico no bahanura nuko bo kwikosora kubera nta kuguma wirundanirije wakazi kenshi umukiriya ubona bidakunda uramubwiza ukuri ukamubwira ati ubona utazoyitora itariki iyi niyi ati uzoyitora ati ntibikunda yuko ndayigukorera kubera ngaha mu gitabo ico gitabo twandikamwo amamezero y'abakiriya haba hariko na rendez-vous. Urandika rendez-vous umuntu azotorera impuzu ukamubwira yuko ayemera atayemera naho agaca abandanya akagenda kuronderera ahandi bo munyarukiriza. Abantu bariko barankurikirana ico no bashikiriza nuko ngaha dushona neza cyane. Ni muri zone Kinama quartier Muyinga ibara rya 6 ku nimero 11. Abipfuza kubegwa abipfuza kutabeshwa mwese karibu ngaha tubatunganirize tubambike mubegwe muse neza. Murabona yuko naje ngerageza kame ndabona ko baberewe. Zibarinox TV ndabashimiye mwege mwese mufata kanya mukaraba ibiganiro vyacu. Twari mu kiganiro Mukenyezi Kayangana aho tuganira n'abakenyezi batandukanye tukaganira ku migambi bafise cyangwa tukaganira ku bikorwa bariko bararangura ndetse n'ibindi byose bitandukanye tuzoza tubazanira. Uno musi rero twagendeye umukenyezi Ingabire Justine mukamwashoye kumva ingene inyuma yo guheza amashuri yiwe yashoboye nawe kurondera igikorwa akora kugira ngo ishoye kumuteza imbere mu rugo rwiwe kandi akaba yababwiye ko hari aho kimugejeje nawe ashobora kugira ico aterereye mu rugo rwiwe ataguma arindire kugira ngo umugabo wiwe abari baguma ariko arakora byose mu rugo.